Ishirahamwe rihurikiyemwo abatandukanye b'abakuru b'ibihugu vya Afrika OPEDAS kuva rishingwa mu mwaka wa 2002 ryihaye intumbero nyamukuru yo gufasha kugira ngo hatogwe uburyo burashe bwo kurandurana n'imizi umugera wa sida, kugabanya impfu zishikira abana n'abakenyezi no gushigikira umukenyezi ngo abeho neza. Ni muri iyo ntumbero rero OPEDAS Burundi yarondeye ifashanyo y'ibi bikoresho byo gupima 30,000 byo gupima umugera wa sida na sifilisi mu gihe kimwe. Ibi bipimisho rero bizofasha bimwe biboneka umugambi wo gukingira umwana ari mu mbanyi ngo ntavukane ubwandu bwa sida. Vyongeye, iyo umuvyeyi agwaye sifilisi izwi ku izina ry'isofisi mu Kirundi, abavuzi ntibayimenye ngo bayivure, nta gisivye iraheza ikandukira nayo nyene umwana akiri mu mbanyi, kenshi bigatuma inda ikoroka canke igahitana umwana akiri uruyoya. Kugira izo ngwara zibiri zibangamira abavyeyi n'ibibondo ziranduranwe n'imizi mu gihugu c'u Burundi, OPEDAS yashatse rero guterera ahigeza mu guca kubadufasha nka ALER kugira ngo ibipimo bikoreshwa mu bindi bihugu bidufashe natwe ngahi wacu mu mavuriro n'amashirahamwe afasha abagendana umugera wa sida. Turasavye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gukoresha neza ibipimo muronse mu ntumbero yo gutuza burundu ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka, maze Uburundi bushike ku mahangiro y'amakungu y'iterambere rirama. Dusabye kandi abavyeyi gusubira ku ndero kama kugira ngo twigishe abana kwihangana gushika mu bigero aho bazogera aho batora abo bubakana Imana yabageneye. Dusabye abarundi bose ko bokwijukira kwipimisha umugera wa sida hamwe n'ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka kugira dushike kwihangiro ry'ibihumbi 2020 aho 90% by'abantu bazoba bazi uko amagara yabo yifashe.